Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, ni wa mwanya w'ikiganiro cy'inyigisho ndoramana, ikiganiro gikunda guca kuri Radio Maria Burundi kikabafasha ibitandukanye mu kwemera. Kuri uno munsi tugira tubashikize ikiganiro cy'inyigisho ndoramana gishimikiye ku mashikanwa no ku mperezwa. None turi kumwe n'umusaseredoti w'umukamani Patiri George Manirambona ho muri diocese nkuru ya Gitega, agira tuyagire naye Patiri tugwikaze mu kiganiro. Murakoze muri inyigisho ndoramana nkuko muje kubivuga, nifuza ko twosabekaniriza hamwe ibijanye n'imvo n'imvano vyo gutanga imperezwa n'ayandi mashikanwa. Vyo rero umuntu agategereza kubitegera kuko benshi hari igihe batamenya igituma bavuga imperezwa, igituma bavuga amashikanwa muri Ecclesia mawe wacu. Imbere yuko nja mu idonido nagomba mbere mbanze ndababwire icatumye niyumvira kwandika ako gatabo inyigisho, nuko mu civugo canje c'ubusaseredoti nari nashimiye amajambo dusanga mu njiri ya Yezu yanditse na Matayo mweranda higabane c'10:8 bengo mwaronse ataco mutanze namwe ni mutanga atakiguzi murinze gusaba. Hanyuma maze kubona ingene abantu bamwe bajuragirika batigira biyumvira gukenguruka ivyiza Imana yabahaye canke bagatanga n'izo mpezo n'andi mashikanwa badategera ivyo ari byo, ndaheza nisunga n'amajambo dusanga mu Izaburi y'116 aho bagira bati none jeho nzosubiza iki umukama ku vyiza vyose yangiriye. Naha rero umuntu amaze gutegera inyigisho ngo manda bahido nido amaze kuyitegera agira ati bwa bundi kuba ntari bwatanga imperezo canke natanga amashikanwa natanzwe nasizwe. None rero nkuko nari ndabitanguye tugoba turabire hamwe mu kanya amabwirizwa y'Ecclesia n'amategeko y'Ecclesia icarico, hanyuma mu gice gira kabiri tuze kurabira hamwe imvo nyamukuru zishobora gutuma benshi batihutira gutanga imperezwa, hanyuma mu gice kigira gatatu tuje kurabira hamwe ibikorwa nyamukuru birangurwa n'imperezwa yacu. Ubugira kane turaje kurabira hamwe imperezwa n'uturanga nyamukuru twayo, hanyuma mu gice ca nyuma ca gatanu imbere yuko dushikira umusozo turabire hamwe ingene bwa wundi ugushikanira umukama ari umutima kandi bitegurwa. None rero ntarandiriye mpere kuri aya majambo dusanga mu ikete rya mbere Paulo mweranda yandikiye abakristo b'i Korinto higabane ca 7 ahagira ati ico ufise utaronse niki. Mu gisabisho ca kane twita preface rusangi ya kane dusoma ngo nkako amashemezo yacu ntagukuririza no mu kantu na gatoyi, ni twebwe riho ashikiriza ubukiriro ku bwa Yezu Kristo mukama wacu. Ayo majambo araduhishurira ingene ivyo tugirira Imana vyose tuyishimira tuyininahaza tuyisenga ko atari bituma ikirushirizaho kuba Imana uko itariri, ariko ko ari uburyo bwo kwemanga iteka ryacu ridashobora kuzura na gato tutanywanye nayo. Iteka rya mbere Imana yateye umuntu nukumuremana agashusho kayo, ari naco gituma umuntu wenyene mu bindi biremwa vyose ari wafise ubwo bushobozi bwo kumenya Imana no kugirana imigenderanire nayo. Iteka rigira kabiri Imana yateye umuntu nuko yamuteye ishaza imuha kugaba ivyo yaremye vyose. Umwanditsi w'Izaburi y'8 niwe abivuga ati iyo nitegereje ijuru wahinguye n'intoke zawe, umuntu niki kugira ngo umwibuke, mwene Adamu niki kugira ngo umwitwararike. Wahatse kumurenganisha n'Imana umutera iteka umutera ishaza umuha icubahiro. Wamuhaye kugaba ivy'iminwe yawe yahinguye, ibintu vyose wabishize munsi y'ibirenge vyiwe. Turabisoma mu Izaburi y'8 akarongo k'9. Ivyo biratwereka atagukeka rero ingene Imana yakunze n'ubibandanye ikunda umuntu atacirinze kumusaba gwa rukundo rutirondera. Ukuba umuntu ni iteka kandi n'umuhamagaro dutegerezwa kwakira, ari naco gituma n'ubuzima bwacu twokwama turaba yuko buri mu Mana, buri hafi y'Imana, mu kwama tugirirana imigenderanire nayo, mu kuyikunda tukayubaha tukayikengurukira. Naho vyashitse umuntu akazaraja kure y'umuremyi wiwe, nticabujije ko uwo muremyi yuzuye impuhwe n'ikigongwe arungika umwana we w'ikinege ngo acungure zina muntu wese. Ngiryo iteka rya gatatu ariryo yagahebuza. Imbega ikindi kiremwa Yezu yapfiriye ku musaraba niki hatari umuntu. None rero umuntu ntiyobora gukenguruka ivyo vyose, kanatsinda muri kamere yiwe arafise umutima wo gukenguruka nk'ikiremwa gifise ubwenge, ugushaka n'ubwigenge. Ugushima bisigura kumenya
kumenya no gutegera uwo ushimira n'ico ushima. Ivyo navyo ni vya muntu. Tugiye mu itsitso ry'ijambo gushima bisigura kubwirwa guhaye turakoze, kugaragaza kutegera ubukuru n'akamaro kuri wewe kuwukengurukira. Ivyo navyo bigatangurira mu ciyumviro. Erega gushima bituma umuntu aba icari n'ico ategerezwa kuba. Igihe cyose habonetse akajya gushima ni nk'akamo gatumirira umuntu kuba ico ategerezwa kuba. Iyo rero agatima ko gukenguruka kagabanutse mu muntu canke kagafutana abatakaje ryateka kuko aheza kibagira isoko rya vyose. Erega no mico y'abarundi umwana bamuhaye ikintu akakira, abakuze baramwibutsa bati vuga turakoze. Ugushima n'umuco mwiza ku muntu, mbere biri no mu bimutandukanya n'ibindi bikoko bitigera vyiyumvirwa biremye ngo biheze bigiranire imigenderanire nawe. Benshi murafise ibitungwa, abantu usanga batunze ibitungwa, inka, ndege, ingurube, inkoko n'ibindi. Ubwo hajya ugiye kugaburira nk'ingurube worindira kikubwira ngo urakoze, ngira ngo mu bundi buryo ishoboye kuguha ivyo itegerezwa gutanga nikavyara ibibuguru canke ari nk'igatanga amata, ngira ngo ibishinye mugabo kugira ngo izovuga iryo jambo ngo urakoze, ivyo ni vya muntu gusa. Umukristo rero eka mbere umuntu wese ahamagarirwa gukengurukira bamugiriye neza, abavyeyi, abarezi ku rugero rwo hejuru. Imana itanga vyose. Imana niyo yaduhaye ivyo dufise vyose, iduhamagarira kugira ngo tugire akanyamuneza kuguma mu nywanyi nayo. Umutima wo gushima no gukenguruka nuwo gukuza muri uwo wese ategera yuko ataca afise ataronse, ataca afise atahawe. Ariko ivyo Imana iduha ntitworonka kumbure uko tuyisubiriza mu ndumane nkuko womengo n'umuntu twaguze igicanke kiriya ku giciro runaka. N'abasokuru bacu barategereye baratanga umuco bati Imana iraguha ntimugura. Ariko none ni kuki tutoshimira Imana kuvyo yaduhaye? Erega dushimira Imana kugira ngo twerekane yuko ariyo iduha vyose, ariyo ubuzima bwacu. Gutyo umuntu akamabona ko atari kumwe n'Imana atanico yo kwishoboza. Ukudakengurukana ingeso mbi vyarana kagaye umuntu akamabona ko yishoboye, yikwije, yifise, ko atawundi akeneye, akibagira ko ivyo afise vyose abikesha ubwiza bw'Imana. Eklezia mayo wacu nifise ubutumwa bwo dusigurira ivyanditswe vyeranda, ikatumenyesha n'ico Imana ishaka, kuko yatumwe n'umwana w'ikinege w'Imana kubandanya igikorwa yatanguye mu bantu. Nitwigisha rero ko twokenguruka ivy'Imana iduha. Ugutanga imperezwa nishikanwa nkuko Bibiliya ibiduha ku muco. Ugutanga imperezwa rero n'amashikanwa harimaze kubibwirizwa ry'umukama Imana, ryaciye riba ibwirizwa n'itegeko rya Eklezia. Ko rero twaronse ataco dutanze, natwe dutanga atakiguzi turinze gusaba, nkuko tubisanga mu Injili yanditse na Matayo igabane c'icumi umurongo 8b. Tugire tuti imperezwa ishikanwa natanzwe. Niko kitutoshimira Imana kuvyo yaduhaye, ndetse tukitiza amajambo dusanga mu gitabo c'amazaburi tuti none jewe nzosubiza ku mukama ku vyiza vyose yangiriye. Tubisanga mu izaburi y'116. Turabire hamwe rero igice ca mbere kitubwira itandukaniro riri hagati canke isano nako riri hagati y'amabwirizwa ya Eklezia n'amategeko ya Eklezia. Ijambo rya mbere twovuga nuko imperezwa, gutanga imperezwa ari rimwe mu mabwirizwa ya Eklezia nkuko biri no mu yandi mabwirizwa yaba y'Imana canke yo twita ay Eklezia. Nayo nyene afise ishingiro mu y'Imana, hagize iryo umuntu arenga kubera ubugaba gicika igicumuro. Ubwo none umukristo adatanga imperezwa aravyirega, amenye ko ari igicumuro yo kigaya, ariko atavyaramenya aguma abona ko ari bisanzwe. Rimwe na rimwe ntitureka gusonera amabwirizwa kubera ubugaba, haraho biva kutamenya, kutaronsa insiguro zikwiye canke tukaronswa nk'izidafashe. Hariho rero itandukaniro hagati y'amabwirizwa ya Eklezia n'amategeko ya Eklezia, ariko vyose nibituroresha ku Mana ngo ibandanye ininahazwa umuntu nawe aronkurukiza. Amabwirizwa ya Eklezia rero dusaba mu gitabo citwa icegeranyo c'inyigisho ngenderwa ko mu kwemera kwacu ko amabwirizwa ya Eklezia ari 5 ariyo yaya: uhimbaza umunsi w'Imana n'imisi mikuru itegerezwa, uyihimbaze mu kuja mu misa canke mu gusengera hamwe n'abandi kw'ishure, uhabwa isakramento ry'ikigongwe rimwe mu mwaka, wisonzeshe wongera usiba inyama mu misi itegerezwa, wunganira umuryango wa Eklezia mu kuwuteza imbere no mu kuwuronkera ibiwutunga mu gutanga imperezo hamwe n'ibindi. Tubisanga muri ico gitabo urupapuro rwa 34. Rimwe rero muri ayo mabwirizwa ariryo rya 5 niryo ryerekeye imperezwa, arizo kandi twita icicumi mu
mu mvugo ya Bibiliya. Imperezwa ni ico umukristo ahamagariwe gutanga, kigaharubwa bafatiye ku gice kimwe kw'icumi c'ivyo umuntu yungutse canke yimbuye ku mwaka. Dusomye mu gitabo cyo kwibutsa amategeko dusanga hagira hati uzogerura icicumi ku vyimburwa vy'imbuto wabivye mu mirima yawe ku mwaka. Tubisoma muri icyo gitabo cyo kwibutsa amategeko igabane ca 14 akaroka 22. Ekleziya rero umuryango w'ababatijwe mu mazi n'umutima mweranda babaye abana b'Imana bwite barumuna ba Yesu Kristo n'ingoro ya mutima mweranda, yagize iryo jambo ngo ribe rimwe mu mabwirizwa y'abanyamuryango, amabwirizwa y'Ekleziya. Ugutanga imperezwa rero n'ayandi mashikanwa ni bwirizwa y'Ekleziya. Mbega amategeko y'Ekleziya nayo avuga iki? Mbega niki? Nibitangaje. Urugo rwose rurafise ikiruranga ico rugenderako, na Ekleziya nk'umuryango yagiye iregeranya amategeko ayiranga. Imbere yuko agabanywa, amategeko y'Ekleziya yari 2218, ubasigaye ari 1752. Irya nyuma rigatanga isiguro y'intumbero ya yose ngo nuguharanira urukiza rw'imitima y'abantu go tegeko risumba yandi mu butumwa bwa Ekleziya. Ayo mategeko niyo ngenderwako mu ndinganizo za Ekleziya, haba mu masabamana, mu masakramentu, mu vy'uburongozi no mu zindi mpande zose z'ubuzima bwa Ekleziya. Agaheza gatomora ari vyemewe n'ibitemewe, ibirekuwe n'ibitarekuwe, hisunzwe ubutungane burondera irokoka ry'imitima. Mu ngingo canke imitegeko amajana 222 agace ka mbere ryo mu gitabo c'amategeko ya Ekleziya twita mu rurimi rw'ikilatini Codex Iuris Canonici, niho dusanga ibijanye no kunganira umuryango wa Ekleziya. Hagira hati abakristo barategerezwa kunganira Ekleziya mu vyo ikeneye ngo ishobore gukora ubutumwa mu kurangura urukundo, hamwe rero no mu gutunga mu buryo bubereye abatumwa bayo. Turumva rero ko ugutanga imperezwa icicumi, ugutanga amashikanwa hambavu y'ukuba ibwirizwa ry'Ekleziya ni kandi itegeko ry'Ekleziya. Turabire hamwe igice kigira kabiri, imvo nyamukuru zishobora gutuma benshi batihutira gutanga imperezwa kuko hari abazitanga. Nizahe? Imvo ya mbere twayivuze ariko irasanzwe, nukutamenya insiguro ikwiye yo gutanga imperezwa. Tugerageje kwigarukako nuko usanga mu mpande zimwe ubutumwa bujanye no gutanga imperezwa n'andi mashikanwa butarigishwa. Kumbure yabigisha bashobora kuba bake canke bakaba bashimye guhera ku zindi mpande z'ubuzima bw'ukwemera. Nico gituma umukristo ataranguye icahamagariwe bivuye ku kutamenya, bidaheza ngo bimufate. Umuntu afatwa n'ico ataranguye yarakizi. Na Paulo Mweranda avuga ati bo kwemera bate uwo atarumva, bo kumva bate uwo atanumwe yabigishije. Aho ni mwikete yandikiye abakristo b'Iroma John 10 umurongo wa 14 gushika ku wa 15. Nanje ngine nti umukristo yotanga imperezwa n'ayandi mashikanwa gute ataronse inyigisho zavyo? Ariko naho biruko hari n'izindi ivu zituma ico umuntu yamenyeshejwe kandi akizi mu buryo bucanke buriya kitama ivyamwa. Nico gituma nashaka turabire hamwe imvo igira kabiri, akamenyero ko guhabwa. Ivyo rero turiko turavuga biraba cane abamenyeshejwe Kristo kuva mu kinjana ca 19 muri Afrika, ariko ku buryo bw'umwihariko abakristo b'i Burundi, abakristo bagatolika twaragendeye mu kurera amaboko tumera nk'ibihwiji. Ukwemera kwacu nk'abakristo ntako bideha, tugukesha abamisionari baje batumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo. Imana izobahembera, turabasabira ngo n'abakiriho bakomere ku muheto. Genda hose uzobaze mu maparuwase yavutse kera, ubaze sogokuru na sogokuruza hariya za Makebuko, za Kibumbu, za Mugera, za Muyaga, ego amaparuwase yavutse kera ubaze bose. Bo wese twita umukurambere azokubwira yuko abamisionari bose baje bava i Buraya kandi ko ari bo bubaka vyose, ataco bagoza ba Kristo. Kukaba nkako baje bafise ko bategera ibihugu bagiyemwo kumenyesha Kristo. Tehiyo muri Afrika mugiye aho mushiri inkuru nziza barakenye, babayeho nabi, muzosanga bagenda bari gusa, nta mpuzu bari bafise, ntibaronka ivyo bafungura neza, ntibagira aho baba, eka mbere ntibaronka n'imiti yo kwivura. Erega bamaze kuza abamisionari ivyo basanze ariko bimeze, niho baheza rero bagafasha abasokuru bacu hambavu y'injiri bigishwa ngo baronke ibatisi
n'abapfumu barabaronsa n'ivyankenerwa. Hari umukurambere twaganiriye araheza arambwira ati kera twebwe tugiye kuri misiyoni urabona ko ariko ego babivuga kera kuri paruwase kw'isengero inyuma y'inkuka ya misa twaca tuja gutonda umurongo imbere y'ibiro vya patiri mukuru atari kuja gusaba ijambo ngo dushaka amasakramentu ariko kugira ngo dufashishwe impuzu ibifungurwa n'imiti twasubira inyuma twikoreye imfashanyo gutyo tugatezuka gatoya. Imbere hari benshi bagenda bagira bati ndazi yuko ntasubira inyuma uko nagiye. Ivyo rero vyagirirwa abakene cane abo nogira nti bakenye kurusha abandi. Nibijanye no kubaka amasengero nta mukristo yasabwe intererano kiretse nko kwikorera ibiti vy'amatanga kuko vyava kure twabona bubaka ntitwamenya ngo uburyo buvaha. Ivyo rero ni ikiganiro nagiraniye n'umutamakazi Gatarina wo mu gisata ca Kajenda gacimbira ikidasha muri paruwase na komine Makebuko. None ko kuva tumenyeshejwe Kristo tugume tumeze nk'umwana ariko bibero vya nyina aguma arindiriye konka ibere. Mutama w'imyaka 80 kayemwegaye aracakenera konka eka n'umwana w'imyaka 3 aracutswa kugira ngo haramukigwe konka ugiye kuvuka. Eklezia nime kandi igumana karanga mutima ho gufashanya ariko none twebwe tuzoguma twiteze gufashwa gushika ryari. Duhamagariwe nyabuna gufasha abandi nko mu gushigikira abamisionari bacu baje kumenyesha inkuru nziza mu bindi bihugu. Tuzobafasha gute none tutabaje kwitunganya ngo dutunge eklezia yacu? Erega ugukura nukuva ku rugero rwo guhabwa ukaja ku rugero rwo gutanga. Ayo majambo ndayibuka umwigisha duhicirwa ijambo ry'Imana ariko arayatubwira ngo dushobore kwivako no kwitangira abandi. Ugukura nukuva ku rugero rwo guhabwa ukaja ku rugero rwo gutanga. Nta wogira ati jewe nzotanga gusa ntaco nzokenera yuko abandi bampa yoba yihenze. Ariko iyo umuntu yamaze yinze araheza agacamera nk'umwana no mu vyiyumviro vyiwe ntaheza ngo afate mu minwe ubuzima bwiwe. Niharageze rero nimba atararengerana ko tumenya kwitunga no kwitunganya. Ni nako kamo eklezia yo kwisi yose yateye ama eklezia haciye imyaka 100 amenyeshejwe injiri ya Kristo ko yo kwitunga mu mutumwa n'abatumwa bayo, ico twita mu rurimi rw'igifaransa autoprise en charge. Abungere bacu barabitegereye none muri iyi minsi ko babidusaba ni dukura amaboko mu mpuzu dutanga imperezwa dutanga amashikanwa n'ibindi vyose bishobora kudufasha kubaka eklezia muryango. Hari umusaseredoti yariko arasigurira abaseminari bijanye n'umugambi wo kwitunga ko amaparuwase yagize ati ukwitunga ko amaparuwase ni umugambi udashobora gusubira inyuma vyanka vyakunda. Ati twugereranya n'ikinga ririnze rihaguruka ribandanya ritabandanije ntirisubira inyuma nta marche arrière rifise vyanse ko ribandanya rirahagarara rikagwa hasi. None amaparuwase twokwemera akagwa mbega twoshobora gusaba konka twaracukijwe oyada? Nitwivyukiranye nyabuna ukwemera kwacu guserukire mu bikorwa nkuko Yakobo mweranda igabane ca 2 kuva ku murongo wa 14 gushika ku 24 abivuga ukwemera kwacu guserukire mu bikorwa. Imvo ya kabiri ishobora gutuma abantu batihutira gutanga imperezwa nako ni imvo ya gatatu
ukudategera yuko tudatanze imperezwa tuba dufitiye ideni Imana, tuba twivye Imana. Abakristo batari bake ntibatanga imperezwa kubera yuko badategera ko bafitiye umwenda Imana. Mbega nta muntu niyavyutse mu gatondo ategera yibuka guhereza umukama umunsi wiwe ngo agire urumenyetso ngo asenge yishire mu minwe y'umukama, akibagira gukengurukira iyo Mana imukuye mu gatiro, ukamengo kuba yaryamye akavyuka n'uburenganzira bwiwe n'ubasha bwiwe. Kubw'urukundo n'ikigongwe vyiwe umukama arakuvyura akaguha vyose, ariko no kumubwira uti mukama wakoze ugasanga ntubishoboye. Mwene abo bantu bariho mu kuvyuka bavyuka nk'imene. Mu njiri ya Yesu yanditse na Matayo mweranda, Yesu agira ati mwaronse ataco mutanze namwe mutanga atakiguzi murinze gusaba. Ivyo dufise vyose twabihawe n'Imana. Iyo tutayikengurukiye, iyo tudatanze imperezwa dufise umutima ukenguruka, tuba tubaye abaheranye imbere y'Imana, tuba tubaye abasuma. Tanga rero imperezwa, shikanira umukama mvyo yaguhaye, ntagusaba vyinshi, agusaba igice kimwe kw'icumi, icumi, ibice 9 kw'icumi nawe bikaba ivyawe. Abakristo bategerezwa guharanira ubutungane bw'ikibano ciza, maze bakama bibuka ibwirizwa ry'umukama ribasaba kugarukira kuboro. Erega ingingo y'amajana 222 y'igitabo c'amategeko y'Ekleziya mu gace kayo ka kabiri iravyibutsa muri ayo majambo nyene. Isi ni itunga rusangi, ibuka gutanga imperezwa ngo werekane ko ivyo ufise vyitwa ivyawe ari itunga rusangi. Na mwanya twabonye yuko imperezwa zifasha kwita boro, niyo utazitanguza ububaye ufitiye ideni abo bose Imana yaguhaye ngo musangire isi, ariko utibuka ko ivyo ufise vyose nabo babifisemwo uruhara. Umukama yaguhaye ngo utunganye itunga ufise wisunze ubutungane bwiwe. Paulo mweranda ni wahanura abakristo b'i Korinto aho bariko bararenza urugero mu kwikwegera ko utwo batekera bagiye gusangira amasabamana y'Ukaristiya ariyo kumanyura umukate, ati aho mukoraniye ivyo mugira si imfungurwa y'umukama, ati nkako mu gufungura umwe wese yisangiza ivyiwe maze umwe agasonza uwundi ahimvye. Erega nkuko Paulo nyene yabibandanya, urya mukate ari wo mubiri wa Kristo dusangira mu gihe c'umwuka ya misa ni ikimenyetso c'umwe dufitaniye muri Kristo. Dutegerezwa rero kubibandanya aho duherereye ngo ntihagira abahimba abandi bagwabiye. Niyo nsiguro y'ijambo umusaseredoti avuga igihe asoze inkuka ya misa ati shenguruke turashikanye. Abashaka kudutumira ati gende mugire nkuko duhejeje kugira, ite misa est. Turabire hamwe imvo ya kane ishobora gutuma benshi batihutira gutanga imperezo n'andi mashikanwa. Nugusigana bituma umuntu abona ko ataco afise yoha Imana. Ariko twibuka yuko mu njiri ya Yesu Kristo yanditse na Matayo mweranda igabane ca 5 tubona Yesu yigisha ibijanye n'ubuhiga 8 mu ntango ya yanyigisho ku gasozi, akatubwira ati hahire bari n'umutima ushima ubworo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Erega Yesu nadutumirira kubaho nabi ngo tubure utwo dufungura, tubure ivyankenerwa mu buzima bwacu bwa misi yose, ngo tubeho nk'abatindi. Atwigisha nyabuna guca bugufi, tukamenya kwitunganya mukuru ari uko munywanyi n'Imana, tukamenya kubaho mu biciriye hagufi. Nico gituma atawogira ngo arakenye ngo ntafise ico yotanga, ahubwo n'umutima wo gutanga usanga ubura. Imana ntidusaba gutanga umusesekara. Nitwibuke igihe Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe binjiye mu rusengero, akabona ingene batanga amashikanwa, maze agaheza akababwira yuko umukenyezi w'umupfakazi yarushije bose, kuko bose batanze ku musesekara, ariko nyamukenyezi w'umworo we yatanze utwo yari afise twose. No gutanga imperezwa rero n'umutima, nkako umukama ntashaka umusesekara twaye no gusesa, ntashima ivyo natwe duhimvye, ashaka nyabuna bijya natwe tware kwikorako tukabimuhana urukundo n'umutima ushima. Aho rero araheza akakira.
turabire hamwe igice ca gatatu c'inyigisho ndoramana naco kitubwira ibikorwa nyamukuru birangurwa n'imperezwa yacu. Ko ibatisimu ariyo muryango w'ayandi masakramentu, ikaba ari yitwinjiza mu muryango w'abakristo. Umukristo wese abwirizwa kumenya yuko amaze kuba umunyamuryango hari ivyo uwo muryango ucumwitegako, nk'uko nawo utegerezwa kumenya ko hari ivyo ubwirizwa kugirira zina munyamuryango wese. Nico gituma atakwikumira canke kwigira sindabibazwa mu guterera agacumu k'ubumwe. Abakristo bose umwe wese icari muri ekleziya arifatanya n'abandi, ntihabe ukwihenda nk'uko womengo paruwase, diocese, ekleziya muri rusangi ni y'abapatiri. Hari abavyumvira gutyo ukaza wumva ngo ekleziya y'ubu nayo kandi arimo. N'umukristo murayika abwirizwa kumva ko kubera batisimu yaronse ekleziya ari yiwe. Nanone nk'uko Patiri Deogracias Mvuyishanga abivuga mu gitabo ciwe yise abarayike mu butumwa bwa diocese nkuru ya Gitega i Burundi mu muco w'inama nkuru ya Vatikano ya kabiri, igikorwa c'umurayike nicigera kiba ikigira kabiri, gitegerezwa kuza ari cubaka ugukura kwa ekleziya. Nico gituma nk'uko Papa Benedicto wa 16 Papa mukubukuruke yabivuga, hategerezwa kuba ihinduka ry'ibintu mu biraba ba Kristo barayike, ntibafatwe nk'abafasha intumwa gusa, ariko bategegwe nk'abategerezwa gufata ibintu mu minwe mu vyerekeye ubuzima n'ibikorwa vya ekleziya. Turabisoma muri ico gitabo nyene ca Patiri Deogracias Mvuyishanga citwa abarayike mu butumwa bwa diocese nkuru ya Gitega i Burundi muco w'inama nkuru ya Vatikano ya kabiri, igihe ariko arasubiramwe amajambo ya Papa mukukuruke Benedicto wa 16 ni ku rupapuro rw'126. Dutarutegera rero nk'ubu n'icivugo ndongora butumwa ca diocese nkuru ya Gitega mu mwaka wa 2020 ushira wa 2021 kigira kiti twisunze inama y'umuryango wa diocese yacu dutsimbataze umugambi n'ubutumwa byo kwitunganiriza ubuzima bwa paruwase na diocese. None rero igihe duhimbaza Imana mu masabamana ni vyiza yuko dukoranira ahantu heza ngo duhe icubahiro Imana. Nico gituma ngo turabire hamwe vya bikorwa nyamukuru birangurwa n'imperezwa dutanze navyo nibi ukubaka no gushariza ingoro y'umukama dusangiye. Dusomye mu bitabo vyeranda abanyisirayeli barubatse urushengero amahanga ngo rube ikibanza cyo guhuriramo n'Imana. Umukristo wese rero nk'umunyamuryango arahamagarirwa guterera uko ashoboye ngo ikibanza c'Imana n'abantu ryahema ry'Imana n'abantu ribeho. Ni bituma twumva mu maparuwasi amwamwe mu diocese amwamwe hari abakristo bariko barategera ko bategerezwa kwitaga kugira ngo ingoro y'Imana ise neza, bakiyubakira amasengero y'ibisata, bakiyubakira utuzu tw'amanama mu bibano rukristo eka n'ibindi bikorwa. Nico abataracumva bategerezwa gutegera bakifadikanya n'abandi. Igikorwa ca kabiri kirangwa n'imperezwa yacu hariho ukugura amahosiya n'umuvinyu bikoreshwa mu masabamana. None we ko ibatisimu kamukristo yakugize umunyamuryango uhora uterera gute ngo ibitambara, umuvinyu n'amahosiya vya misa, amatara, intebe zo mu isengero, impunzu z'abasaseredoti mu misa biboneke ko vyose bitokoroka biva mu kirere. Ni igikorwa cyo kwitangira wowe na jewe nk'abakristo. Abasaseredoti mu butumwa bwabo bwa misi yose barakenera ico bafasha kudusanga iyo turi ngo n'abakitswe n'amagara ntibipfuze amasakramentu ngo bave bayabure. Nico gituma igikorwa kigira gatatu kirangurwa n'imperezwa yacu arukunganira mu kugura ibitoro n'ibindi bikoresho vyunguruza abatumwa. Imperezo n'ayandi mashikanwa birunganira abatumenyesheje inkuru nziza ubwa mbere, eka mbere n'ubu hariho bamwe bagenda n'amaguru bakaduga imirambi kumenyesha no gutanga ivyiza vy'Imana. Ariko ubu ko abantu baguma bagwira niko n'abashikirizwa ivyo vyiza baguma bongerekana, bigatuma abatumwa bakenera ikibunganira ngo bashike henshi hashoboka mu mwanya muto, gutyo bashobore no kugaruka gutunganya izindi mpande z'ubutumwa. Aho rero inyuma yuko tuko turavuga ibijanye no kugura ivyo vyuma, no kumenya
yuko navyo nyene birakenera no kubungabungwa bigasubirizwa iyo bishaje canke bigakoresha iyo bipfuye. Birabaje kusanga nk'ubu umusaseredoti canke uwundi mutumwa wa ekleziya ashobora kwigisha agatanga inyigisho, umusaseredoti agasoma imisa ahantu abariyo bose badashobora kumwumva, umuntu agasohoka ataco yumvise kubera atavyuma bisohora amajwi neza bihari. Kugira ngo ivyo vyose biboneke harakenewe yuko abanyamuryango batanga za mperezwa zunganira ngo ibintu bigende neza. Igikorwa kigira kane kirangurwa n'imperezwa yacu dutanga no gutunga abatumwa ba ekleziya. Igihe Yesu yarungika abatumwa biwe yababariye ati, gende rero mugira bigishwa abantu bo makungu yose, mubabatize ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, mubigishe kuzigama ivyo nabategetse vyose. Turabisoma mu Injili yanditse Matayo Mweranda igabane ca 28 akaro ka 19 gushika ku ka 20. Ubwo butumwa nibwo twaronse natwe mu batisimu, ariko ku buryo bw'umwihariko harabatoranye gukorera Imana mu ekleziya ubuzima bwabo bwose. Aha nkavuga abasaseredoti n'abandi bose babunganira kubera batisimu bahawe. Nidutegerere ijambo Yesu yavuze agabisha abatumwa biwe ati, umukozi abegwa n'impembo, kandi ati ntihagire ico mutwara mu mikaba yanyu, yaba inzahabu, yaba ifeza, yaba n'amahera, ntihagire isaho mwitwaza ku rugendo, habe n'imitamana ibiri, habe n'inkweto, habe n'inkoni, kuko umukozi akwicararira. Ivyo Yesu yabivuze abizeza yuko igikorwa abatumye ari ciza kandi ko kizoshimwa n'abazogishikirizwa bagaheze bakagikenguruka. Kaba nkako yabanje kubabwira ati, mu nzira muragende munigisha ko ubwami bw'Imana buri hafi, mukiza abagwayi, musubize ubuzima bapfuye, mutyorora abagwayi imibembe, mwirukana amashetani. Ati mwaronse ataco mutanze, namwe nimutanga atakiguzi murinze gusaba. Nidusabe ekleziya rero icitegerezwa kuduha nk'abana bayo, ariko natwe dutanga ico dusabwa nk'abanyamuryango. Ahandi ho rya jambo rya Kristo rizotugwa ko ngo nihagira abanka kubakira canke kumviriza amajambo yanyu, murabavire mu nzu canke muri nyagisagara, mukunkumure umukungugu uri ku birenge vyanyu. Ati ku munsi w'urubanza ico gisagara kizorusha guhambarirwa Sodoma na Gomora. Turabisanga mu nkuru nziza yanditse Matayo Mweranda igabane c'10 akano ka 14 gushika ku ka 15. Ikindi gikorwa kirangurwa n'imperezwa yacu no kunganira aboro nk'uko nabivuze mu ntango n'abakene. Ekleziya Yesu Kristo n'umuryango w'abakene b'imice myinshi, uri bimuga, imfuvyi n'abapfakazi, abapfunzwe, abagize ivyago bikomotse ku mvura nyinshi canke ku ruzuba rwinshi n'abandi. Abo rero ntibazokwigera babura, na Yesu yarabivuze ati, aboro muzobahorana ariko jewe ntimuzomporana. Aho ni mu Injili yanditse Yohani igabane ca 12 akano k'8. Ekleziya rero itegerezwa kubafata mu mugongo yisunga Yesu Kristo we yavuze asubira mu majambo y'amanuziza yati, umutima w'umukama ari kuri jewe, kuko yansize amavuta ngo menyeshe inkuru nziza boro, yandungitse kumenyesha ababoshwe ko babohowe, abahumye ko bahumutse, abacinyijwe ko babohowe, andungika no kumenyesha umwaka mwiza w'umukama. Ubwo butumwa rero buzokunda ni washigikira ekleziya wowe mu Kristo wabatijwe mu gutanga imperezo n'amashikanwa. Wohavugira uti, jewe mwe nayo mashikanwa, mwe nabo bantu ndabifashiriza iyo duhuriye mwibarabara. Nibwo buryo bwo gutanga amashikanwa. Ntikibujijwe namba gufasha wo tubonye, ariko urahamagariwe kandi kumenya ko ari ubutumwa bwa ekleziya, iyo nayo irigisha abantu no mu kubagarukirako mu bikorwa vy'urukundo, aribwo bwa butumwa bwa Karitasi, kuva mu bibanuro Kristo gushika no hejuru. Papa Francisco mu ijambo yashikirije ku munsi mpuzamakungu wahariwe aboro igenekerezo rya 18 Munyonyo umwaka w'2018 ni wagira ati, mu bisanzwe nta numwe yokumvise ko akumiriwe mu rukundo rwa Data, na cane cane muri iki gihe ahitunga kenshi giyongera, hanyuma kamenga ihangiro rya mbere no kuryigungirako. Raba ijambo rya Papa Francisco ku munsi mpuzamakungu wahariwe aboro kuri iryo genekerezo rya 18 Munyonyo 2018. Umukristo ahamagariwe gusabikanya n'abandi, cane cane akabicisha mu gushigikira ekleziya ngo abayigize bumve
bumve bose ko icumwe wese afise n'uwundi comugirira akamaro. Imperezo n'ayandi mashikanwa bitegereza kwishura amaborogo y'aboro bipfuza ubarasanako kugira ngo ntibahave batakaza umwizero w'uko Imana bakunda. Rya jambo Yezu yavugira mu nyigisho yiwe yo ku gasozi ati hahiriwe abari umutima ushima ubworo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo, niribe irikabura ugushaka ko ba Kristo ngo ivyo bafise babitungana umutima ushima ubworo, ntibahuma amaso ngo bareke kubona mwene wabo Imana ibasaba gufasha. Papa Francisco niwe yagize ati mu gihe umuntu ashoboye guha amatungo insiguro y'ukuri n'ikibanza abereye, araheza akagenda akura akaba umuntu abushitse, agashobora no gusabikanya ivyo atunze n'abandi. Raba ijambo rya Papa Francisco ku munsi mpuzamakungu wahariwe aboro. Wowe rero mu Kristo ntutangwe kwitabira ko kamo. Nanone nk'uko tubisoma mu cegeranyo c'inyigisho ya Ecclesia yerekeye ivy'imibano twita Compendium de la Doctrine Sociale de l'Église, basubiramwo ivyavuye mu nama nkuru ya Vatikano ya kabiri, Imana yageneye isi n'ibiri kuri yo vyose gukoreshwa n'abantu bose n'ibihugu vyose kugira ngo ivyaremye bibe mu minwe ya bose hisunzwe ubutungane bunywanye n'urukundo. Turabisoma muri ico gitabo urupapuro rw'171. Turabire hamwe ubugira kane imperezwa n'uturanganyamukuru twayo. Ubwa mbere, mbega ninde atumiriwe gutanga imperezwa? Rimwe na rimwe hari aho abakristo bashobora gutanga ishikanwa canke imperezwa nk'ikiguzi c'ivyo bashaka yuko Ecclesia ibatunganiriza. Akarorero, kuronka amasakaramentu, gusaba kuba umuhagarikizi w'umwana mu batisimu, gusaba kuba umuraganyi, gusabira umwana batisimu. Ariko ivyo nukudategera ibijanye n'imperezwa. Mu bisanzwe imperezwa zitangwa n'umuntu yategereye ko ari igikorwa ngombwa ategerezwa kurangura atanuwumubwirije. Ivyo kugura rero ni igicumuro kuko abashaka guhangana n'Imana mu bwishime butagira uko buvugwa. Umukristo ni ukuvuga uwo wese yabatijwe akaba ashikana imyaka 18 asabwa kwitaba ako kamo ko gutanga imperezwa atari uko agomba kurondera amateka. Ushobora kuba utararonka ikomuniyo ya mbere canke mbere utararonka konfirmation, ariko igikuru nuko waronse rya sakramento ryakwinjije mu muryango w'abana b'Imana. Kubera ico rero nta nsiguro n'imwe yo kudatanga imperezwa ku mwaka. Tuvuze ivy'imyaka 18, n'urya muntu ari munsi yayo mu gihe afitiye Imana urukundo yotanga ico afise. Hari n'uwundi mugwi w'abantu bahagarika gutanga imperezwa kuko baguye mu gicumuro c'icese, abo kugira ngo ntibasongera isibe ngo bongere ikibi mu kindi. Mu kuba bahuni bahamagarirwa mu kurindira ko bakora impongano ngo basubize hamwe n'Imana kubandanya batanga imperezwa no kwitaba ibindi bikorwa vya Ecclesia nk'ibisabisho, cane cane nkuka y'imisa, amanama mu bana w'Kristo, naho bataba barekuriwe kwakira amasakramentu. Erega bene abo bantu baba bariko barakomeza urukundo rwabo bafitiye Imana n'umuryango wabo. Fulgence Mweranda abiyita abatumwa b'urukundo. Ko duhejeje kurabira hamwe
none ubutumire gutanga imperezwa uwo ari we, mbega imperezwa neza na neza ziharugwa gute? Haciye imyaka mikeyi turonse Bibiliya yanditswe mu rurimi rw'ikirundi, ni igikorwa gihambaye c'inama nkuru y'abepiskopi gatolika bacu, bo bashinze umugwi wo kuyihindura mu kirundi. Mbega none we urayisoma iyo ugeze imuhira ngo wirabire kandi ubandanye uzirikana winovora ivyo ekleziya ikwigisha iyo mwahuriye hamwe n'abandi. Dusomye mu gitabo c'amamuko turabona umuzi, ishimikiro nyamukuru c'ivyo twotanga nk'imperezwa. ngo Melikisedeki nawe umwami wa Salemu akaba yari umuhereza nkuka w'Imana rudasumbwa, yamusanganije umukate n'umuvinyu, ahezagira Aburamu avuga ati, Aburamu nahezagirwe n'Imana rudasumbwa yo yaremye ijuru n'isi. N'Imana rudasumbwa nihezagirwe yo yarekuriye abansi bawe mu minwe yawe. Niho Aburamu rero yaca Melikisedeki icicumi c'ivyo yatabarukanye. Turabisoma mu gitabo c'amamuko igabane ca 14 murongo wa 18 gushika kwa 20. Mu yandi majambo yaciye atanga imperezwa, nukuvuga igice kimwe ku bice 10 vy'ivyo umuntu atunze canke yimbura ku mwaka. Aburamu rero yabihereje umuhereza nkuka. Mu madiyoseze bivanye n'amikoro y'abakristo haratunganijwe icumu umwe wese yotanga bivanye n'umugwi arimwo: abanyeshure, abadandaza, abirimizi, abakozi ba leta. Raba akarorero ikete ry'inyinshi ku bibazo vyerekeye imperezwa ryatunganijwe n'ibiro nshingwabutumwa muri diyoseze nkuru ya Gitega muri Rusama mu mwaka wa 2006. ariko rero ntikibujijwe ko umuntu atanga ukuruta, nanone niwe amenya ico Imana yamugabiye. ni ugutanga icicumi imperezwa umuntu aharuye ico yinjiza buri gihe. Erega nico ekleziya yashinze hari uwoshobora kukibura bivanye n'imvo nyinshi. nico gituma ugiye mu biro kwa patiri mukuru ashobora kugabaniriza ugatanga ikivuye ku mutima, ariko utegera yuko ari akamu Mukama yaguteye ngo nawe wibuke ko ivyo ufise vyose ubikesha ubwiza bwiwe. None nimba wewe uri umubaji, ni kuki hambavu y'icicumi cashinzwe utokwibwiriza uti umwaka uraheze nkora uyu mwuga sinigeze nihonda n'inyundo, umusumeno ntiwankevye, ehe rero nterere paruwase mu gutanga intebe 2 canke 3 canke ikindi kintu ngo nshimire Imana. uri umurimyi, umudandaza, umworozi, umukozi wa leta canke wirindi shirahamwe ryose riguha agahembo, gira uti numva nokengurukira Imana mu gusahiriza ekleziya mu butumwa bwayo. Erega ni nabwo butumwa inama y'umuryango wa diyoseze nkuru ya Gitega ihamagarira abakristo bose guteza imbere, gushikanira umwaka umukama. Raba ko vy'ukuri imperezwa utanga ari icicumi ijambo ry'Imana ritubwira, gabura na 10 ivyo uronka buri gihe, uheze uhereze umukama Imana yawe igice kimwe, nawe usigarana ibice 9. wibwira ko woba wicuze? haba namba. noneho ugabira Imana ukaba yibikije. Mu gitabo cyo kwibutsa amategeko igabane ca 14 akarongo ka 22 turabona ingene Imana yo nyene ubwayo ibwira igihugu cayo yitoreye Isirayeli iti, Munyisirayeli uzogera icicumi kuvimburwa wabivye mu mirima yawe ku mwaka. No mu gitabo ca bene Levi hagira hati, icicumi cose ni icumwimbu ni icumukama. Icicumi c'umwimbu wawe cabe kivuye mu mbuto zo mu murima wawe canke icivyamwa vy'igiti ni icumukama, ni ceranda c'umukama. Turabisoma mu gitabo ca bene Levi igabane ca 27 akarongo ka 30 gushika ku ka 34. Icicumi rero ni ic'Imana, bwewe yishire nayo izoyobora ekleziya n'abatumwa bayo mu kugikoresha, naco kirinahaze izina ry'umukama. ubu naho turabire hamwe inyigisho igira 5, igice igira 5 nako c'inyigisho yerekeye imvo n'imvano vyo gutanga imperezwa n'ayandi mashikanwa. Ugushikanira umukama n'umutima kandi birategurwa, tanga utitangiriye itama. Mu ntango twabonye ingene hari abatanga imperezwa ari uko hageze ko basaba amateka. Uko siko vyotegerejwe kumera. Nico kimwe no kubijanye n'amashikanwa yo mu misa. Umukama ntaraba ko utanze vyinshi canke bike, ico ashaka n'umutima mwiza ubitanganye. Tugarutse mu vyo dusanga mu njiri yanditswe na Luka, ngo Yezu yunamuye amaso abona abashira amaturo yabo mu bubiko bwayo, ngo nabo bakaba barabatunzi. Abona kandi umupfakazi umwe w'umworo
atereyemo udusenge tubiri. Araheza avuga ati n'ivy'ukuri ndababwiye ko uwo mupfakazi w'umworo yarushije bose gushikana, kuko abo bose batereye mu maturo ivyo bakuwe mu musesekara wabo, ariko we yakoze mu bworo bwiwe, atanga ivyo yari afise vyose, atanga ubuzima bwiwe. Aho ni mu nzira yanditswe na Luka mweranda ikigabane ca 21 akarongo ka mbere gushika ku ka kane. Paulo mweranda nawe mw'ikete rya kabiri yandikiye abanyakorinto akagira ati umwe wese natanga ico yiyumviriye umutima, ntabitangana amarira canke agahato, kuko Imana ikunda uwutangana akamwemwe. Hari igihe twihenda ngo dufise dukeyi, duhaye Imana imigambi yacu ntiyoranguka. Iyo ibambewe Imana niyitanga vyose, yiha ivyayo nayo izogusubiza n'ivyo ukeneye utaranayibisaba. Tanga utitangira igitama, tegura ishikanwa ryawe ushaka gushikanira Imana. Ico uza gushikanira umukama ntiwociyumvira mu gatondo wamaze gushika mw'isengero. Menya gutegura ishikanwa uwukunda kandi wubaha, ugiye kumuramutsa uramwitegurira. Binashobotse niwandika ahantu vyuza gukenguruka, ivyo uzoja gusabira urugo rwawe, igihugu cawe, imitwaro yawe yose ushaka gutura umukama, abagutumye kubasabira. Dukunze kumva abanyamihari cane cane ingendanyi n'abashonstate bahereza ishikanwa ry'ukwezi kuba kwaraye kurangiye, bagira bati mukama turaguhereje ishikanwa ry'ukwezi runaka. Baba barabanje gufata akanya ko gutegura bazirikana ingene uko kwezi kwagenze mu mpande zose z'ubuzima bwabo. Nawe hera kuwa mbere ugumutegura ico uzoshikanira umukama ku munsi w'Imana, kuko ukunda uramwitegurira. Simfashanyo uhaye Imana nkuko womengo numurushwa, ahubwo tegera ko ari uburyo bwo kwerekana yuko wemera yuko ariyo yaguhaye vyose kandi izoguha n'ibindi. Mbega ko yo dufise ubukwe dutegura inzimano, tukaraba yuko umwe wese azoronka ico azimanwa, badutumira guca ku mazi, kuganduka ku rubanza rw'ubugeni n'ahandi, tugategura ikimazi canke ikado. Ugushikanira Imana nivyo tutotegura, twitegura ku mutima mu kubanza gusubiza hamwe nabo dufitaniye akajirya, ariko kandi twitegura no ku mubiri ngo duhe icubahiro Imana. Nico gituma tuzoza kurondera abatuvunjira mw'isengero canke mbere dusanze dufise inoti nini gusa ngo duhave tubiheba. Ishikanwa duhereza Imana rirategurwa ngo ntiduhave dusanga twashikanye ibirohe. Erega umutima utuma dushikanira Imana tugatanga n'imperezwa n'uw'ubukengurutsi. None jewe nzosubiza ku mukama ku vyiza vyose yangiriye. Ayo majambo dusanga mw'Izaburi 116 umukristo yagize gwiwe yohava agategera ko mu vy'ukuri atakiguzi tworonka giciye ivy'Imana yaduhaye kandi yama yaduhaye. Imana yaremye umuntu imuremana agasho kayo, amaze kugafutanya nk'uko tubisoma mu bitabo vyeranda, ntiyamurekeye mu vyara vy'urupfu, yararungitse umwana wawe w'ikinegengwa kizisi. Ni bimwe rero vyaranguka mu rupfu n'izuka vya Yezu Kristo. Naco rero umuntu yoronka yosubiriza mu ndumane umukama. Umwanditsi wa ya Zaburi 116 wagira ati nzomuhereza ikarisi y'ubukiriro kandi ninahaza izina ryiwe, nzorangura indagano naraganiye umukama, mbere ndabigirira imbere y'igihugu ciwe cose. Mu Kristo mukundo w'Imana niwibuke ushimire Imana yo itanga vyose, niguha ubuzima ikabubungabunga. Niwatanga imperezwa canke ishikanwa ntubigire ngo unezereze kanaka canke wiyumvira ngo Imana iciba Imana uko itariri. Niwe nyene nyabuna biha iteka n'ubukiriro, maze ukaba wemanze yuko uri umwana wayo kandi ko uri umwe mu bagize umuryango w'abana bayo ariyo Ecclesia. Abaririmbira Imana bati menya ko uwuhaye umworo abaguranya Imana, genda murengenga muhereze ishimwe. Abasokuru bacu nabo ngo uwutabonye agasohoka ntabona kinjira. Iyo dushikaniye umukama mu gutanga imperezwa canke ishikanwa yo mw'isengero, tuba tuguranya Imana kandi tuba tuyibikije, noneho tuba tunongeje ngo ibandanye itwuhirira. Umukristo ahamagariwe kudakomantaza umutima, akirinda kwihambirira ku vy'isi ngo ntahave yibagira utanga vyose wariwe, gushika hamwe Imana nico yashinze. Imperezwa n'ishikanwa imbere yuko biba ibwirizwa n'iteko rya Ecclesia n'ibwirizwa ry'Imana. Ko Ecclesia mu muryango ari imwe rero nyeranda gatolika kandi kabishingiye ku batumwa, ihamagariwe kuba misionari, igakwira isi yose imenyesha inkuru nziza ya Kristo. Nituyishigikire mu gutanga imperezwa n'amashikanwa, mu gusabira misionari no mu kwemera natwe nyene
ingene ubutumwa idutumirira gushikana ahandi. Tugire Kristo. Egome ndakengurukiye rero Radio Maria Burundi ijwi ry'Imana iwacu ijwi ry'Imana iwanyu yandonkeje akaryo kubashikiriza inyigisho ndoramana ikiganiro cerekeye imvo n'imvano vyo gutanga imperezwa n'ayandi mashikanwa nk'uko tubisanga muri aka gatabo imperezwa ishikanwa natanzwe. Ego mwari kumwe na Patiri George Manirambona wo muri diocese nkuru ya Gitega nk'abandi ko ndarangurira ubutumwa muri paruwase ya Gihiza intara y'ubutumwa ya Gitega. Nitugire Kristo. Ego naganze Kristo natwe tugushimira cyane nyakwa Patiri George Manirambona kuri kino kiganiro cy'inyigisho ndoramana mwadushikirije imushimikiye ku mperezwa nishikanwa ngo natanzwe. Ndibaza mu Kristo wese yatwumvirije yashoye gutahura ingene abigenza kugira ngo atanga amashikanwa n'igituma atanga amashikanwa. Nenda tuwe tubashimire kwandanya mugira ibihe vyiza. Murakoze namwe mwese mwatwumvirije.